bakina umupira bawugize umwuga batsinze ibitsindo 4-3 ku bakinyi bakina Primus League nabo byo bose tubita nabo muhira mugabo nabo nyene babigize umwuga kubera barabihembe c'est ça le professionnalisme. Kocha ikibazo ciwanje ni hereko mbega runo rukino wewe ni giki cha kuryoheye ni giki cha kubabaje? Urakoze cyane Patrick. Ikintu cya mbere nuko igihe bambwira uti dufite Nuzenya urukino rwumwe gusa dutuzana Nuzenya na Zambia, naciye nsaba federation kugira ngo baorganize match tukine n'abakinyi bonga. Ifaleke ndababona ndabe ivyo bashoboye mu kibuga. Naciye kuri entraînement ndababwira uti insinzi ibiki ama Nuzenya bimwe Nuzenya Papa Utamu yagize na Fefe bija ni ibintu vyo hanze. Ico nje nkeneye nukuona abakinyi 2 3 4 5 babishoboye kuri iyi match. Nico kintu ca mbere gikomeye, nico gituma inyuma y'iyi match fite ndi déçu na prestation y'abakinyi banje, ariko ndi très satisfait na motivation na abnegation y'abakinyi bonga, kuko urukino si kumenya gusa gukina umupira, ariho kwitanga nako. Nico gituma ndi très déçu n'abakinyi b'umugiserukira gihugu bakina hanze. Kurundi Rwanda ndi très satisfait kubona abahungu bonga ibintu berese, kandi nasavye federation kugira ngo iyi match ibe filme, kwera uravye match wa mbere uri inyuma hafi kibuga nayubona neza, ariko ni match nabwiye abantu Zenya basisa banje dutegerezwa kuraba gusubiramo kugira ngo turabe abakinyi bashobora kuza mu mugiserukira gihugu. Ariko j'habite toujours mu Bubirigi, na mwanya mfite wo kuza kuraba abakinyi bonga. Nukuvuga tube satisfait, mvuga a presque 70-80%, kuko kuronga umwanya wo kuraba abakinyi bonga ingene nabibonye uno munsi si ibintu bishika kenshi. Ari abakinyi bashika 16-17 nabonye uno munsi. Nukuvuga yuko naho tutakinye na Nuzenya na Zambia ariyo ikintu gikomeye, kuko twari gukina na Zambia nari gukinisha abakinyi banje, sinari kubona abakinyi bonga. Ariko iki kintu twagize uno munsi novuga yuko mbonye match irutwa no kukina na Nuzenya na Zambia gusa. Murazi urakoze cyane Papa Utamu. Mu rukino rw'amaguru ariyo Nuzenya parti zibiri. Ariyo parti ya mbere ni parti technique tactique byose, ariyo parti ya kabiri c'est une partie psychologique, ivyo kuraba ingene umukinyi aprepara Nuzenya match yiyo. Kuri urukino ariyo kintu gikomeye cyane, nakivuze ejo igihe nari kuri Nuzenya federation. Nukuvuga yuko mentalite y'abakinyi bacu turavye urukino twatakaje na Nuzenya na Gabo asigaye iminota 5, nukuvuga yuko ariyo ingorane yo kwitanga canke psychologique yo kugira ngo tugume concentré gushika ku munota wa nyuma. Kurundi Rwanda ku bakinyi bonga ugiye kuraba umukinyi ni wovuga yuko mu rukino bumwe gusa ucuvuga uti uyu mukini arabishoboye. Eka ariho abandi ingene nje kubera nari Nuzenya umuntu yakoze imyaka minshi mu bakinyi bakira bato, ariyo amakalite ndaba ugambere acanyereka yuko uyu mukinyi yoshobora gushika kure. Novuga yuko example y'iyi match niyo match ya mbere mbonye ya Nuzenya ya Karim ava muri Mozambique,
hariho ikintu ujya muhungu afite nabonye ko afite kalite izotuma yuko mu mugwi serukiragihugu afite nuzenya ikibanza niya bandanya ukora ingena akora. Ku bakinyi bo nga nzoraba match nzoyisubiramo kabiri gatatu kane ninabona yuko ari abakinyi batatu bane batano babishobora na kintu kizombuza kugira ngo mfate abakinyi bo muri Primus League kubera uti mfite abakinyi bavanuzenya iburaya bari très professionnel bashise nga atakwitanga bafite sikintu jengeneye. Dushase gushika muri iyo projet ya CAN 2027 dutegerezwa kuronga abasirikare n'abasirikare nukwitanga uja mu kibuga ukavuga uti ni jewe canke uriya. Twabonye kuri iyi match abakinyi bo nga binjiye mu kibuga aciye kuri entraînement yabo ya mbere ndababwira uti nje nkeneye gusa kubona abakinyi batatu bane batanu abo nzofata mu mugiserukiragihugu. Abahungu binjiye mu kibuga bavuga uti dutegereza kwitanga kugira ngo kocha atubone. Kuri iyo projet de jeu uongera kwa akantu ukongera kwa kandi ukongera ko ukaraba ingene abakinyi bide place mu kibuga ukavuga uti umupira uri ngaha utegezwa kugira iki kugira uku kubera gukina dukinye ngo twinjire mu kibuga wo ukina kuri numero 6 undi numero 8 yigirira amakursa ashaka arigiye utakaza umupira ugasanga inyuma aruguruye. Ndavye nkino twakinye novuga yuko kubwanje ndavye projet de jeu fite ingene twakinye na nkino zibiri za nyuma Kenya nga na Gabon muri Gabon fisikize. Kubera iki? Kubera ikintu ca mbere kigoye kugira ngo uje kurivadiza n'ama ekipe ari mieux placé kuri classement FIFA. Ikintu ca mbere ni possession de balle, ugerageze ugumana umupira igiye ufite. Ico kintu turagifite. Défensivement turi bien, ariko offensivement byabonese n'uyu munsi ko offensivement ariyo ingorane ikomeye cyane mu mugwi serukiragihugu. Sinzi ingene bizogenda. Urazi yuko umuataka ikintu ca mbere akeneye ni confiance. Adafite confiance na kintu ashobora igihe afite ari muri nuze ya periode ya confiance ashobora gutera imipira itatu ibiri ikinjira. Nukuvuga yuko kubwanje ariyo 60-70% y'akazi kamaze gukorwa. Sinovuga yuko victoire c'était accessoire uko winjiye mu kibuga ushaka insinzi, ariko kubwanje nashaka mbone abakinyi bose mu kibuga. Nico kintu ca mbere mbonye ndavye mbone abakinyi b'umugiserukiragihugu bakina hanze bose mu kibuga, hanyuma de l'autre côté mbone abakinyi bakina ngaha. Si nari kuguma uti shaka insinzi kuko uri umukinyi wo mu giserukiragihugu ari Fere ari Jean Claude abandi bari hajya mu giserukiragihugu uri nimba wabaye sélectionné nukuvuga yuko ufite amakalite. Nitoguma tuvuga uti dukeneye Fere dukeneye Musauza oya. Abakinyi bakinanga na Fere bari bafite na Musauza bari bafite, ariko bakinye gushika ku munota wa nyuma kandi batwaye isinzi. Ikintu ca mbere cyo kuvuga uti ariyo abakinyi basiba bavuga uti bafite utungorane ibiki n'ibiki. Turavye muri selection ya nyuma ariyo mukinyi umwe ataje ni Parfait Bizoza, afite nuzenya umugore wiwe afite inda ari mu misi ya nyuma kandi ariyo tungorane duto
igihe narinzi yuko mfite urukino rumwe gusa naramubwiye uti urashobora gusiba kuri uru rukino. Si kuvuga yuko abantu ikintu to nobwira nuzenya abarundi bose ibintu byo kumva uti ariyo umuntu yavuze uti abakinyi baransa kuza ibiki n'ibiki. Ico kintu kirambabaza cyane. Kubera iki? Kubera turi ngaha kugira ngo tuje muri CAN 2027. Tutanguye uti numvisaka chandaka publia ibiki wa mukinyi yaje, ubu ndababwiye uti Parfait Bizoza yarafite ingorane. Ariho abandi bavuze uti Parfait Bizoza yaje yaranse kuza. Ariyo nuze amadetail sino kwama nzanga nabwira abantu uti uyu mukinyi afitiye ingorane, uyu nawe afitiye ingorane. Ariyo protection ya vie privée y'umuntu. Nabivuze uno munsi ku yindi minsi navyo nzovuga muri selection yanje twagize inama n'abakinyi igihe umukinyi azokwanga kuza muri equipe nationale izoba ubwa nyuma ndamuhamagaye muri equipe nationale. Nico gituma nyene amamachi nkaya y'uyu munsi adufasha cyane kugira ngo turonge abandi bakinyi babishobora, kuko nabonye yuko ariyo abahungu bamwe muri iyi match bafite amakarite bashobora kuza udodora ku muryango mu giserukira gihugu uti kocha ndi ngaha nanje unyibuke. Sinzi kibazo cha kabiri kuvyerekeye Kalebe navyo nico kimo. Ariyo igihe mumvise yuko Kalebe ali suspendi, aho kumbaza jewe murashobora kubaza kuri Nuzenya, kuri secretariat general ya Nuzenya ya federation, mbega ibintu vya Kalebe bimeze gute, bazobibabwira. Naronse confirmation uti Kalebe ali suspendi gusa muri ma eliminatoire ya Coupe du Monde, ni muri competition iyo yaronkeye carton rouge. Nico gituma Kalebe ari ngaha.